Mwana njerindira ngucira umugani kandi ukunde mwana uwumvirize. Urabona ubunyigisho barazihinduye mugabo hariho igisomwa cyo mu mwaka wa mbere ubu naho banditsemwe Mparamirundi. Yego uragenda urabana igisomwa ngo ubugeni bwa mpundu ngo bwa mpundu nandera sindamwibuka ngo bwabereye ngo mwisengero y'Imparamirundi. Reka suza umuntu ari Mparamirundi nyimba nyuranye ugaba uri kuranyumviriza uzi yuko uvuka Imparamirundi cyangwa ari yuri tushiremo utudarapo tumukubite respect kabisa. Nimba wavukiye Kinyami ya kabiri ntiwavuye kure ntumene basha nukuri ninaza ndakubwira ko navukiye Kinyami ya kabiri zo ndaguhenda. Nimba wavukiye no ga centre ville Ngozi barahari ntiwavuye kure wombesha. Bonjour beaucoup mes artistes, ça va? Ça va bien, ça va très bien, merci et vous? Ok, moi aussi ça va. Ya ni ku Gasaka TV ubutabazi butagira imbibe ni kwa kundi ni hahandi ni bya bindi nyene ni ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe ndabisubiyemwo ko tubandanya. Reka mbanze kwibutsa yuko zoba byiza canke tukusaba cyane tukakwinginga yuko banza ugafyonda subscribe kuri no YouTube channel yacu Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe hamwe no kuri Facebook kaduswiva ni nyene ni ku Gasaka Web TV ucubibona ni na cyakirango ciza cyane cyo Gasaka Web TV ni hejuru kuri za ntende zirezire uvuye ndiko ndavuga uvuye mu Kayanza uvuye Gitega canke uvuye mu Kirundo niho hantu hambere ushikira. Urumva ni ku Gasaka Kaina Runyonga nta byinshi je muko murumva mvuga ntaboneka nitwa dukenguruke Artire canke nyite Mr Unique ni wa promoter wa mbere ku isi ni Angelique Research Million Technique realiste. Rero ni bya bindi nta kundi before yuko ngira byinshi mvuga naho mbarengeje kwa mu ntara hikaze canke ijambo canke akanya umutumirwa wacu muramubona yambaye amarori agashati keza kasuriye nk'urwego rwo hejuru araryoheye muri make nta gisanga ngira ngo n'urugendo rwa mugendeye neza. Reka twese tumuhe karibu kwanza. Murakoze cyane murakoze ego ndabashimiye cyane nyakubahwa Bwana Artire promoter ngo ku rwego rwo hejuru ku isi wariwe nawe wa mbere ndagushimiye kuri karibu mu mpaye. Yes ni numero 1 na numero 2 iraza hazo hamaze kugeraho numero 10. Yes reka twibandanirize widondore ariko aradukurikirana jewe ndakuzi ariko hari abantu bariko baradukurikirana mu mwanya batakuzi. Okay, thank you so much. Je nitwa Prosper Nimpagaritse ariko nyene hari utuntu twa AKA canke ya andi mazina tuba dusanzwe tuzi ku muntu. Nitwa Prosper Nimpagaritse AKA Teacher Pony Oroka. Yeah. Teacher Pony Oroka. Oroka ni biki? Oroka to travel kazi kose ibikorwa byose Teacher Pony uko mumbona ngaha nta kintu na kimwe teacher adashoboye. Urumva kandi nta kazi na kamwe wo muha canke wo mubwira ngaza kugukorera canke ngibi nibi ngo kamunanire canke agasuzugure. That's why ari Oroka. Yes aho ncumva teacher canumva ekofokere konke canke risekere konke canke iki nukuvuga canumva kwigisha cyane yuko nyine urumva teacher ari kwigisha mbega hariho bisaniye na Prosper Nimpagaritse. Ya yego birasanye kiretse ko nyene teacher dusanzwe ari kwigisha rusa nyene ni kwigisha mugabo keshi wo cumengo nyene uvuze ngo teacher ngo ni kwigisha mwishure ndana ahantu mugabo urashobora no kuba teacher utigisha mwishure mugo kavuga ati je nigisha ibi nibi ari ndero ari biki mugabo reje ho bisanzwe bisaniye teacher nyene kama kawaida nyene ndi na mwarimu. Usanzwe uri na Messi. Ya. Salut monsieur. Bonjour beaucoup mes artistes, ça va? Ça va bien, ça va très bien, merci et vous? Ok, moi aussi ça va. Okay. Let me continue. Brother, uri teacher, ndaguhamagaye nk'umuririmbyi mw'uno mwanya. Kubera mbonye amasanamu washize hanze y'indirimbo. Mbiko ndayivuga, ubanza uduha akapera gatonye kawe. Mwana njerindira ngucira umugani kandi ukunde mwana uwumvirize. Basokuru bacu barayamaze ngubuja kumva mwana arumviriza nanone kandi mwana barayamaze
ngo akahise gategura kazoza aho ubona twe mu kwiga vyaratuvunye suku kwanyu biborohera kera twebwe mwana twiga kure twagenda ibirometero vyinshi twagenda mu zindi ntara ngo twige gusoma ivy'abakoroni batubwiye kabisa navyumvise ubu no kuvuga nyene ni teacher no mu buzima busanzwe ego kabisa ego mu buzima busanzwe ndi teacher no mu bundi buzima bwose je ndi teacher kuko urabona niyo ndirimbo ndi kubigisha ndi kubabwira myijambo rimwe nk'abantu bashoboye ngo gukandagira ku ntebe y'ishure nk'ibi urabona turiko turi ikintu bita akahise histoire en France yes shaba byumva cyane abamese bigisha France plutôt histoire ndabasuhuje ugume ngo umishe na histoire iriyo ya bo oya ntabwo ikitwa histoire mugabo gusa bayihinduye ukundi kuntu mugabo na kahise ni science ya ngira ni en fait ngira ni science anama numva umenga ni science zimene abo tubana barabivuga anyway reka tubandanye kubera iki message nk'iyo wayitanze indirimbo nimba ntihenze numvise umenga canke narabonye ko wayise twavuye kure ego kubera iki wahisemo gutanga iyo message guchatime ntanga ino message urabona generation y'ubu tubayemo canke y'abana bubu tubanya canke tugize nte urabona ubuzima buraboroheye cyane kandi biroroshe cyane ibintu byose bimeze neza bo turabona imiduga tukabona amabarabara ya kaburimbo tukabona amakomine meza twegereye ibintu vyiza byose bitwegereye tukabona amashure ari musi y'inzu ziwacu tukabona ibintu vyerekeye za karanga muntu nta mwana numwe atayifise nta biki byose umwana w'iki gihe womengo biroroshe kuronka womengo vyamye nkuko ariko rero message rero nacyo mvuga ati ariko mwana ntiwigere wibagira yuko vyaratuvunye ibi byose kugira tubiharanire iri terambere tube basokuru mubona ngaha vyaratuvunye cyane ni nayo mpamvu rero nacyo mvuga ati tugume twibuke ivy'inyuma kuko akahise niko gategura kazoza wewe kabisa monsieur tiakomze daje dis-moi monsieur apparemment mfise womengo mfise mike ariko vraiment kera jewe twabayeho kera basi je navutse muri 1900 imagine now hari ubu tugendana n'abantu bavutse 2000 mugo je nanje kibaza navutse mu gihumbi kimwe na ibaze urumva nyene kabisa imyaka mfise ni myinshi kuvuga umutawe muzehe nyene muzehe indirimbo yawe umuntu ariko arayumviriza audio yoca avuga niti uyu ni papa wo kubwo hejuru imvi vyishiye neti n'umusaza ariko urabona ko kiri mutonyi cyane ukuntu ni kwa kundi nyene twebwe basinyana abantu nyene ba artiste tuti ata stress bo nta kandi turengeje ko nkindi nk'abantu babaticha twe twikundanira n'abana twikinira udukino tw'abana nta stress nta byo gusaza nta biki aha jewe mu bisanzwe nyene ndakuze kuko urumva n'imigani cy'abwana ibi si yindi wendazi ntayo woshobora anyway indirimbo urayikoze audio n'amasanamu aragiye hanze byo yagutwaye nk'uburyo bungana gute hewe burya rero kubesha ni kubi sinobesha si mvuze nyene ngo ndome ko ngo mbona umenga vyongora kuko iyo ndakubya amafaranga bayanja yakoresheje ku kintu ukayibuka ugacumengo ukibaza mbe nari ndayafise usanga umengo nta ukavuga ati ntayo nari mfise canke mbe ndanayahombye canke nayagize nayashoyemo ibi bintu byose ucumenga nyene biba bigora yewe sinokobesha sishaka no kuyibuka cyo nzi cyo gusa mugabo n'umufungo yes cyane kamasana mari meza mbanze nibutse n'abantu ko baje kwiraba kuri YouTube channel ndibaza ninde Teacher Proni Oroka. Teacher Proni Oroka niko YouTube yawe yanditse. Bagende bayirabe n'indirimbo nziza kandi iri urumva rimwe message deja nziza. Ego wanditse ushobora kwandika twavuye kure by Teacher Proni Oroka. Icubona indirimbo ifise amashusho bo bazobimbyira. Je koko mugabo katamwa je vraiment mbona ni meza. Ni meza kuko sishobora gushira ikintu jewe hanze kibi kandi ndinze shira ikintu mba nakibonye havuga ati sawa bagende kuri YouTube canke bandike itariki by Teacher Proni Oroka aho hose baguma bazibonye kuri channel yanje. Yes, jewe numva yuko cyunkosora hari ibintu cyuvuga nca numva yuko hari ikintu ntari bwavuge.
ni ukuvuga ndumvise itariki ni ukuvuga siyo ndirimbo ya mbere warushize hanze hariho iyindi ego siyo ndirimbo ya mbere ahubwo inovuga yuko mu ndirimbo zimaze kuja ahabona ni indirimbo ya gatatu. Ndirimbo ya gatatu ego mugabo yisanzwe zibiri ni za gwanje personnel iyindi me nayo ni indirimbo nakoreye ikigo ahantu runaka yabaye ya kabiri iya mbere yabaye ya gwanje yitwa itariki hanyuma iya kabiri nayo ica yitwa ishure naririmbi ishure yitwa Children's Future School hanyuma irango niho wigisha ya maybe yes ngaho nyene hanyuma renca ndayikora baze kuyikora urumva ni indirimbo ya kabiri indirimbo ya gatatu nayo ni yitwa twavuye kure ya gwanje urumva ntabwo ari ya mbere ahubwo gusa ni ya kabiri izifise amashusho nayo nizo zibiri niyo twavuye kure niyo naririmbiye ico kigo ciza cyane gose cyo ngaha kuruye cyitwa Children's Future School kabisa. Masanamu nabonye umwana ngira ngo nawe yakuririmbiye kajya karo ego ujya mwana turi kumwe benshi barambaza ngo numwana wanje ngo numukobwa wanje ngo bivaye n'ukuntu nyene babana ndiko ndamuhanura ariko nyene nivyo ujya ni true story ujya mwana niwe yaririmbye ijya Colors hajya avuga ati nubwo batubwiye nta muhanuzi wabo ujya mwana niwe nyene ni nawe twakoranye ajya amasanamu kabisa ego ni Colors yes umwana yambaye uniforme iraboneka ako ndazi kukubaza byinshi kw'ivyo navyo ufite wavuze uri umwigisha wigisha kuri Future sava kandi uri kurahanura nindi hari ndirimbo waririmbiye Children's Future School mengira ngaho kisigara cyangoze ndimba nihenze ngiraza kubitubwiye n'umwana twabonye ari yambaye uniforme ngira ngo naziye uniforme nizo bambara cyane no kuri Future nyene nawe nyene ujya mwana no kuri Future nyene nigiga kuri iryo shure kuri ico kigo urabona rero nayo ijya ndirimbo mu kuyikora twahuye aho idea yavuye twarahuye nkabona nyene abana nyene biborohera bo by'amashure biga munsi y'urugo bavyuka baza basanga barimu bahashitse urumva barimu nibo bashika imbere abana nabo bagashika inyuma kandi ugasanga nyene na école ya middle enfant biroroshe niho rero namuhamagara ngira ati mwana karibu tuganire ndakwerekereze ingene bya bimeze ujya mwana rero yiga kuri iryo shure Children's Future School kandi ni nawe kubera nawe asanzwe yifitiye impano ziwe nyene niho twaciye dukorana ijya ndirimbo ya Karasi niwe yayikoze ya kabisa reka tumukeze mbe ujya mwana yitwa gute bamwitagira Imana Kim Herta ya sumurundi yes Kim Herta reka tugusuhuze mwana yes teacher indirimbo message watanzemwo ni message abantu atari benshi novuga yuko ijya message bijya babizi bavyibuka ego ni mwigisha ngomba ndakubaze gato ni nkumwigisha manzo undendire gato mbega bijya bintu abana kwishure murabigisha by'ukuri canke urabizi ngene wabicishije mu ndirimbo nyene canke mishure murabigisha nabijya twebwe mu mashure turavyigisha kubera biri mu kahise mugabo urumva turiko turavyigisha mu mashure abana bo objectivement bo babishakira amanota yonyene point bakaba bishakira kumva bo umunsi wohera ucumenga rero nyene ntibavyumva neza cyane umwaka uheze c'est fini biba bivuye mu matwi niyo mpamvu rero naciye ntora vuga ati burya rero mwarimu wa kweri yigisha buri mwanya ahari hose naciye mvuga ati kwizomvure kare nkori indirimbo nigisha kahise ku Burundi twibukanye kugira tugume tuvyibuke garobiti yo kugira ntibizokwigere bavyibagira kuko hari abantu benshi bariko barigira mu ishure batategera cyane baguma babona menga mwarimu hubwa n'umubaya n'umuntu mubi mugabo iyo ukubise muri melody ukamara gukubita akabona n'amashusho akabibona abona we menga rikararyoherwa kandi arikaraniga agaca barikarumviriza na byose rero nico nashatse gufata education ndayikomeze yameho abantu batume tuyibuke kugira ntituzohavure twijajara ngo twibagire iyo twavuye kabisa ubu turi muri generation z'abana bavutse mugani wawe Demia ubu turi 2025 ntawe beshi burimo kuri calendrier niko biri wewe wavutse muri 19 niko watubwiye mu gihumbi kimwe n'amajana 9 na canke mu gihumbi kimwe n'amajana sinzi okay turi mu gisagara ca Ngozi kandi ndazi yuko hari umuji hari abana bavutse vyoroshe nk'ubwo buzima bwawe nyene ego mbega mu message watanze
tiye siri yuko bonamenya nabijya wavuze ivyo ari byo bakamenya ati mbega Mwezi Gisabo nyene umwami by'ukuri vyarabayeho cyane nkabijya babifata nk'uko umenga nta kujya bumva Samandari wa Mandaranga canke na Runyonga. Bo birashika nyene kubitahura ntibavyibaze mugabo nibavyemere niko kuri bijya byose navuze ni vyabaye nta bubeshi na bumwe burimwo kuko vraiment tuvuze yuko mu kunywa amata twaterera twasya ibidisyo z'ikizungu ntazariho twakoresha urusyo ku ngasire nkakuvuga yuko abantu bagwanye Burundi ari umwami wa mbere barasanzwe bavyiga nyene no muri classe muri za 5e na 6e aho babwira ngo 3 grands monarques du Burundi ivyo rero baguma babivuga bigira ariko ndafise espoir ko nibaza baravyumva bisoundinga mu matwi yabo ari naco gituma ndabararikira ko boguma bayumviriza time by time yewe n'abavyeyi nkababwira ko bogatereshaja bakagatora kugira abana bagume biga utigiye kwikaye kuri tableau ashobore kwigira no muri radio au kuri television noneho bo numvise mwayise ngo ni televiseur two twatuze ngo ni television rero urumva nivyo nibavyemere nivyo kuko iyo tutaronka bajya abantu batatu ntare rushatsi cyambara ntama Mwezi Gisabo ntare Rugamba banyakubahwa banyakwigendera abagwaniye independence ntarinze kuvuga amazina kuko vraiment niko kuri ni nayo mpamvu general arikira generation y'iki gihe ivyo twe tuba tuvuga twe dushaje twarabibonye twabibayemo nabo nibabisigasire babikomeze babitwubahire kuko twarakuze kandi twarakoze wewe mwarakoze yes reka tuje muri environnement reka mvuge ibidukikije igifaransa cyava kimbana cyinshi nanje ko yonjanye muri education ibi bidukikije hano hanze muko muravuga ko vyatupfunye cyane igihugu cyacu urabizi yuko twahitiye mu bintu bitari novuga bitari vyiza rimwe na rimwe kukaba nkako n'ibintu bizo canke ivyabonywe ariko ubugezi isaha abana barahari ntibaza amahoro ahantu yavuye no kuvuga ubu mwana ntazi gusigasira ibidukikije basi kubibungabunga aho hanze guturira amashamba mu muji kuhacafuza nyumba ari inzoga nyoya kabona atera mu muhanda n'ibindi byinshi gitano kuvuga muri sange gukingira ibidukikije ntibiba basi kwisambura ko nivyo vyeze ubu ego nkamwigisha ho basi byo babishika mugahimiriza atari mu ndirimbo gusa no mushure mukabwira abana donc entretien y'ahantu bababaye kuko vraiment urabona yuko ugiye uratembera ngaha mu gisagara c'est pas proprement propre kavuga ko nyine si kizima neza ho vyamabishika mukibahanurira navyo nyine ko muri mu vyabavunye kugira ngo umuntu aronke kindo gisagara nukuri sinobesha niyo mpamvu misi yose jewe niyo ndiko ndagenda ku school canke ndiko ndatembera akantu hose iyo ntuye n'umwana cyane nkunda ku abana nibo mpanura nkabwira ati ahagenda uku ikanevosi yo gufina atako kurabona nka hamwe igisagara ikintu bita amazi n'ikintu kibangamira igisagara cyane ugasanga rero abana bateramwo ibibuni bijye bintu babakuyemwo inzoga canke ibindi amaji bagateramwo ibintu byose bakagira uko babonye ndabahimiza ati no habungabunge genda kuko aho ziba amazi akadutera inzu zikabomagurika iri barabara reka kukura no mapave ngo muyate cyangwa muyagirente kuko ibi byose n'ibintu niterambere kuko urabona twenka twebwe no muji wacu turiko turabona ubu umezuku umenye neza ko atapave ntiryamyeho ayabayishizeho je tubona iri kaburimbo ryabuka ngaha hakujya mu commune nziza yabuye ya Mwumba cyaciwe tubona twese ni nayo mpamvu urumva tugati nukuri nk'abantu bose baba aho za Kinyami turibuka neza ko iturazi za 2015 kumanuka turibuka mantuze yarahari ivumbi ryari ririho niyo mpamvu rero nta mpamvu nimwe umuntu mbonye ari karonona turababwira tukabigisha ati kabisa kingira ibidukikije kingira izi nyubako rusangi kingira aha naha kuko byaratuvunye cyane kandi nitwe twabiharaniye niba genda batumira rero babikoreshe canke babige batuje kuko ntitwo batumira ko bosubira inyuma ngo nabo bibavune nkuko byatuvunye ya kabisa reka ninjire muri politike gato buca twinjira mu matora kandi navyo nyene biri mu byatuvunye kugira ngo dushobore no kwitunganiriza amatora mu Burundi bibe urabizi aho hambere hashize twayatunganirizwa nabo hanze reka mvuge abazungu ndavyitwa uko mugubu urabona yuko dufise ikintu cyitwa demokrasi iyo canke basubwinge ngo kwitunganiriza amatora muga bamwe mu bo hayo message
harimo urwaruka rukuze rushobora gutora, hariho n'abataratora mbaye ndabareke gato mvuge abazotora, mvuge rero n'urwaruka rw'abapapa nyene mvuge abavyeyi ko hariho n'abavyeyi gito kandi barahari. Ni ikihe kintu umva naho wobabwira ku message watanze yuko vyatuvunye, ni ikihe kintu wobabwira ku myitwarire kuntu bokwitwara mw'ivyo bihe biza? Bo ugiye muri rofre igira kangahe iratubwira ingene ibintu vyetwe nk'ikori twabironka aho twarinda gukubitwa n'abazungu tukagenda hehe hagende kubera ta demokrasi twari bwaronke. Mu nyuma rero urabona nziya cungu zacu zaraharaniye demokrasi turayironka turishira turizana, umuntu akavuga iki itagenda neza canke igenda neza mugaka akivugira ku mugaragaro. Naha rero bona vyari niki twari dukeneye aho twaciye haza nyene nibi bihe vy'amatora, ariho nyene amatora ya mbere yatanguye kuba gushika n'ubu urabona reko naho ni mu bimbagije ati tugomba twinjiremo. Jewe vraiment nk'ukuntu twebwe abakera twabonye nyene umuzungu yaradufashe nyene ku kimoko cishi goye, nobona rero nk'igihe cy'amatora yaba new generation yaho canke bajya bose twita ko dukuze twovyitwaramo neza kuko igihe cy'amatora n'igihe nyene kiba kigoye aho umwe ashobora kuza kayatoba akavuga ibitari vyo canke agatanga message atariyo darubitse yo kugira duhungabane. Oya je nobona buri umwe wese yaba umuto canke umukuru twogerageza tukabikorana n'umutima w'urukundo dutuje kandi atavyo kuvuga ngo dutane kibiratsi nguriya ngibi nibi nuko oya, ahubwo twebwe tukabikora tuzi gusa ati uko turi kose nubwo turi mu migambwe ndabivuga kuko itandukanye atari kiduhuza twese turabarundi kandi kugira turonke buno Burundi bwacu byaratugoye. Nico rero numva twohagararira ko tugatora dutekanye kandi dukunda igihugu. Merci kabisa. Reka twigarukire gatonyi ngira ngo ubutumwa utanze nagenda bwumvise ndasije gusa nawe ko badukurikirana ngira ngo baravyumva, ngira ngo ivyo si birabo mu mwana gusa canke rwagwanka rwa Demire umze aha n'abapapa n'abamama bacu baravyumva system. Reka twigarukire mu ndirimbo yacu twavuye kure Prosper Mbavuka. Prospero wavuye kure nyene, wavuye kure mama, wavuye kure nimba wavukiye Kinyami ya kabiri wavuye kure ntumende basha nukuri ninaza kukubwira ko navukiye Kinyami ya kabiri zo ndaguheze. Nimba wavukiye no ga centre ville Ngozi barahari ntiwavuye kure wombesha kuko nta bido y'amazi wikoreye kabisa. Prosper aka Teacher Proni yavukiye neza ahantu bita muri Karusi komine n'Igitaramuka, ni komine ihana urubibe neza cyane na komine Tangara. Hanyuma nk'uko nyine mu bizi akahise tukazi byarashitse haraba igihe cy'intambara aho byashikara umuntu agaca yimuka akava nkaha. Jere cyashitse rero ndimukira muri komine Tangara canza tuza turabanyire muri iyo komine kandi kubera ni naho urumva ja abavyeyi bayita gutera basogokuru niho bari basanzwe baba cambare urumva camza ndabatangara Gitaramuka hanyuma amashure ndayabandaniriza muri Tangara nyene, hanyuma maze kwirandaniza muri Tangara. Ariko rero ngo nsubiye inyuma gato uribuka twenka twebwe nyene tuba turabakera twariga nko mu Gisomwa ahantu cyo mu wa kane ndazi mwe nkamwe ntacyo muzi, hari ahantu bavuga ngo uyo umuzungu rutukubamaza ati ngo funga ngo je naho ntofungirwa nino ngo nofungirwa n'Ingozi. Aho kantu Ngozi ndagasoma mu gitabo nabona ati ebana intara barinda bavuga no mu gitabo twe twiga twari tuzi ikintu nyene cyo mu gitabo je nari nzi ni ikintu cyaremwe ati niho rero cyamaze gupereza nkasanga ati Ngozi rero bwabundi nyene ni intara iriho cyangwa manyene mfise anvi yo kumva Ngozi nyene aho no kwita headquarter nyene ya Ngozi nyene mpaka ndahabonye ndahabona rero cyabishikare cyangwa mandi ngaha cugumayo nyene cyane ngumaho nk'imbabura cyangwa nk'umufuko w'amakara ya kabisa. Mbega urazi yuko kuvuze bijya ico Gisomwa naragisomye je usivye ko nta kigiyemwo bayaga ndaza arasomye ibisomwa bya bayaga, urazi ko bayaga naho nyene yavuka Ingozi ko bamuvuga ibusire. Hariho n'ahantu mu Gisomwa muri ico Gisomwa tuyage gaconyi bavuga ngo yuko
yize hari umuntu bashambe hari mwene wabo nyimba ari bayaganye menga ni bayaga ubu yari karandikira ikete abavyeyi biwe ari muri ise musenyi yego just ndavyibuka ndavyibutsa kubera umbwiye ivyo ofunga anyway tuvuge ngo zafise amateka ko razi basamanda ari bose urabona yuko bafise Naina Runyonga ngozi vraiment ni ntara nziza vraiment ndakuvuga mwaravyihariye muri education cyane yes urazorana abantu ubu wanashaka ushima ari navyo uraraba no urabona ubunyigisho barazihinduye mugabo hariho igisomwa cyo mu mwaka wa mbere ubu naho banditsemwe Mparamirundi yego uragenda urabana igisomwa ngo ubugeni bwa mpundu ngo bwa mpundu nandera sindamwibuka ngo bwabereye ngo mu isengero y'Imparamirundi urumva hose n'ingozi uza kuvuga iyo sengezo je kwiraba urumva vraiment aho ingozi ni intara nziza cyane niyo mpamvu nye nanje rero naciye mvuga ati ngumaha yebahura reka suza umuntu ari Mparamirundi nyimba nyuanye ukaba uri kuranyumviriza uzi yuko uvuka Mparamirundi cyangwa ari yuri tushiremo tudarapo tumukubite respect kabisa yes reka tuje kurangiza ikiganiro cyacu teacher indirimbo rashize hanze twavuye kure kandi urumva indirimbo uvuga ni message gusa itariki twavuye kure ubu naho ni tushaka gushika kure oya ubu naho indirimbo iri hafi iri mu gikoni ni indirimbo zibiri imugabo gusa biracancanga mwebwe nyene gusa ndacarindire mbanganire na bariya buge jewe kugira nsohore umuzigo mbanza kugraba ikintu gikenewe muri uwo mwanya nkaraba bivanye n'ivyo ndumva bikenewe nkaraba kunuku nkuko ndafise indirimbo iri mu gifaransa indirimbo iri mu gifaransa ndayikunda cyane ndabona umenga no ishira hanze undi mwanya ndafise indi yo mu kirundi iyo mu gifaransa iri mu gikoni neza kumbabura ndabona umwanya n'umwanya irashobora uniform yito mumfashije mukavuga ati iyo nyene no shanda yibazanira byihuse niyo mu gifaransa yizoba yitwa Allo tous à l'école ririmba ho gato twumva allo tous à l'école allo tous à l'école on apprend les langues et sciences c'est là où on apprend la bonne éducation ni message hose ni message nayo message zo irimo yihariye ni hehe urabona abantu benshi bariga kera biga baziti bagiye gutora akazi mu nyuma rero bamaze kubona baca baronka ubwo nyene harabaciye batangura gucika intege batangura kuvuga ngo menga amashure ngo menga wapi ariko bibuke neza ko uko vyogenda kose burya icambere n'ukwiga ibindi byose ukaza kubikora utize kweri sinokubesha nta kintu na kimwe kuko worangura haba kurangura haba kuza kwigisha ijambo ry'Imana haba ibikorwa byose ubwinza bwiza gukora nukabwiza kuba yarize ikibanza nukabanza kwiga niyo mpamvu rero nacyamvuga ati ari aba generation y'ubirikiri twaza cyane ngo nubundi nta kazi ngo ndabihevye ndikore ndashatse kubabwira ati jya kwishuri ikibanza cyanda babwira rero akamaro k'ishuri kwishuri reka ndeke kuvuga kuko ntimarayitora iyindi nayo ni ivyerekeye yerekeye urukundo mugabo pana gwa rukundo tuvuga ngo ndagukunda ahubwo izoba yitwa inzira y'urukundo inzira y'urukundo igenderwamwo gute cyane aho ndi kubwira abakobwa n'abahungu igenderwamwo gute aho hantu renda cyamanaginga mbanze ndabe ahantu nyene hazo kiriza amaboko cyane ati ku nzira y'urukundo Allo tous à l'école iyo aho nyene nk'ubu mwebwe muhisemyo nzoca ndababwira ati zose ni kuko ziringa ziri ku isahani sigaje kuzarura gusa kabisa reka dukurikirana ubyumva bivanye na message nyindi ya mbere yarakuryoheye tora rero kugira ngo ubutumwa akomeze kuguma buduha anyway reka ubwire abariko baradukurikirana mbega teacher Prony uwo mukenera yo mukurahe ukenera kumukurikirana kuzihe mbuga ukenera juste kumutera intege nyimba ashaka kuja kureba indirimbo birabaye boyisangaye ashaka kugutora nyimba ashaka collabo ashaka kwandikira ashaka kurungikira no kuri momo reka mvugere ibyaje byo bimeze gute ibyo bivuge kabisa murakoze cyane teacher Prony oroka uwo shaka kumutora canke uwo mubona uwo mukenera icyambere asanzwe bangaha mu muji wa Ngozi neza kurubuye muri kota ya Rubuye
hanyuma aho ni hamwe. Ikindi naco Prosper Proni nimpagaritse Teacher Proni, ahantu ushobora kumutora ni kuri social media ziwe, kuri Facebook yitwa Prosper nimpagaritse Bampora Pose, canke ukaza no kuri YouTube channel yanje yitwa Teacher Proni All Worker. Ahandi Teacher Proni ushobora kumutora neza neza ni kuri telefone ariko sinzi ko ampaye uruhushya kuko na namba ashobora kuyitanga, ariko bo warumpaye nta kibazo, reka bo namba iroroshe, ndafite namba zishika kuri 3 mugabo reka ndabahe basi 2. iya WhatsApp ni 62 65 63 99 canke 99 mu Kirundi bavuge gutera 62 65 63 99 canke ukandondera kuri 79 020 685 aho se ni Prosper Proni nimpagaritse. Arakantu ushaka gusendinga uciye kuri Rimikash aho se ni fresh, uciye kuri Eco Cash aho se ni fresh, amazina ni yayandi nyene. Thank you kabisa. Teacher Proni umvise yuko Facebook yiwe ni Prosper nimpagaritse aka Bampora Pose. YouTube channel yiwe yayikubwiye, nimero yiwe ya telefone yayikubwiye, nta byinshi kuvuga. Icyo ngiye kukwibutsa nuko mbere yuko uciye kuri YouTube channel yiwe tugenda umusigiye ko naga subscribe brat, kugira ngo tumutere intege kuko urumva umugamba vise ni mwiza wo kusubira kutwibutsa kahise kake. Hanyuma ngira ngo muzoca muyiga, hariyo club iraho ntavuze izina nzoyivuga, hanyuma nayo mukorane kugira ngo mutwereke ibyo bintu waririmbye mu ndirimbo bitagiyemwe, muze murabitwereka kuko bondi bazaba barabitswe biko baranabifise. Yes, Facebook yiwe urayifise yayikubwiye na nimero ya telefone ya Rimikash yiwe yayikubwiye. Urumva nk'ubu cyusimbiraho gatonyi ukareba ukamudeporeza nk'uduhumbi 10 ubuko cyane nayare niyo uri hanze nko muri Europe birakunda naho nyine Teacher Proni muraba kuko urumva mukubise dukeyi, hanyuma yo dukora ibirenze ibitangaje. Samahani gatoyi uvuze ngo byoshora no kunterekaho Kadibar nukuri urumva ivyo wari byiza cyane, ariko hariho n'ikindi kintu vraiment twebwe abantu dusaba cyane tugira iki, dukunda gusaba amafaranga ariko je hari ikindi kintu naco nsaba vraiment kandi cyane kikanezera. Icyambere ni kunshigikira kuri subscribe, partage na arizo bita sharing, ariko hari ikindi reje nkunda cyane no kumpa akazi nako mvuga sakandi ni hari abantu baba bafise ibintu runaka cyangwa bafise ubutumwa runaka baba bati ndabutange, nk'umuntu azanga afise igikampani kukikorera indirimbo kuyamamaza mu ndirimbo. Ivyo ni ibintu simple, ikintu cyose umuntu yobashaka aramashira hamwe ibiki kubaririmbira kubakorera indirimbo kabisa. Aho izo gende numva ko yoba ari agashimwe gose mu mpaye kuko n'imiburi niyumva nayikoze neza ntazobura nako Kadibar nyene canke nta wamenya akakansigira. Ni jambo rimwe urumva ico gufasha umuntu si amafaranga gusa, n'umutima w'urukundo canke umutima w'akazi biba ari byiza cyane gusumba. Merci kabisa. Reka tugushimire Teacher Proni. Jenny Twangelique bice timidone technique realiste baranzi sivyo baranzi ntaje ngiye kwivuga murabizi kandi kugasaka TV utabazi butagira imbibo kinabibona gususha vyibuka imbere yuko tuza kurangiza ubanze urebe yuko Squiver iriko canke subscribe iriko usanga utayiriko tuvyumva cyo gukorwa ntaje ngiye kuvuga. Hama commentaire yawe yoba nziza kugira ngo namutorere yakubwiye ko vote ayikeneye, afise indirimbo 2 ashaka gushira hanze ari igifaransa ni ikirundi cutora hama nabwiye nimara mirundi duzo tudarapo tubabone kariho ariko nabitangara kwa Teacher Proni nyene ntibibagire guduza na nyene ukuboko tubone yuko ariho bari. Reka tugushimire brother. Murakoze cyane gose, shimire cyane gose ikinyamakuru ciza, studio nziza, bana mvuge gute Kugasaka Web TV mwubahwe, mwantumiye mubikunze kandi mubona ari uko mwandeze kandi ndabikwiriye. Nukuri Imana ibahezagire, muze mwame mucyo kuko hari benshi dushobora gushaka kwitura tukababura, ariko vraiment mwe mwabikoze ku bushake. Imana ibahezagire kabisa. Reka dusubire wibutse abantu badufatiye nga kazina kawe ugenda kuzi kuri Teacher Proni, ubanze wibutse abandi.
mwari kumwe n'umuntu bita Prosper Nimpagaritse aka Teacher Proni All Walker. Thank you. Reka ndakwibutse yuko utegeza kugenda ugize subscribe canke suivre kuri Facebook canke YouTube, ariko na commentaire na partage s'il vous plaît. Je répète, commentaire na partage. Jabress Imana bahezagire iguha umugisha amahoro n'amagara mu rugo rwawe aho uri hose kuradukurikirana. Ciao ciao.